umukenyezi w'ubwenge biramenyekanira mu ngeso ziwe. Amajambo Yakobo yanditse arakomeye mu gice cya 3 usomye kuva ku murongo wa 13, ariko aravuga itandukaniro ry'ubwenge buva mu ijuru n'ubwenge bwo mu isi. Aravuga ngo ninde muri mwebwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ibikorwa vyiwe ingeso nziza mu bugwaneza bufatanije n'ubwenge. Umukenyezi w'umunyabwenge kandi w'umuhanga rero naca vyerekananisha ingeso nziza, navyerekananisha ingeso nziza, ubugwaneza hamwe n'ukuri umunyabwenge bijane n'ingeso nziza, bijane n'ubugwaneza. Umurongo wa 14, ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu mugakunda kwirema ibice, mwoye kwirata mubesha mucumura kukuri. Ubwo bwenge si ubwururuka buvuye mu ijuru, ariko n'ubwenge bw'isi n'ubw'abantu n'ubw'abadayimoni. Nukuvuga ngo nitwaba ngaho turi abakenyezi buzuye ishari, inkazi mu mitima, tukaba abakenyezi b'inkazi barandamuka bakora ibintu nyene vyo gukara gusa, ntibuzoba ari ubwenge dufise gururuka buvuye mu ijuru, ngo nubuvuye ku badayimoni. Ku murongo wa 16 haravuga ngo kuko ishari riri bo no kwirema ibice ariho umuvurunganuri n'igikorwa kibi cyose. Aho ivyo biri ushobora kuba uwikimazi, aho ivyo biri urumva n'akajagari, ukabuhari byaturutse kuri wewe ufise bene ubwo bwenge buva ku badayimoni. Mu yandi majambo nuzoba uwikimazi uzoba utera akajagari, uteza abantu ko bitandukanya, uteza abantu ko birema ibice. Imana idufashe tugira ubwenge buvuye mu ijuru, nitukagira ubwenge buva ku badayimoni. Ariko ubwenge buva mu ijuru ijya mbere buratunganye. Erega nugenda uravuga ngo genda umunyabwenge, je burya ndo umumama w'ubwenge. Oyaye, ubu bwenge aho bubonekera, aho buserukira ngo buratunganye. Nukuvuga ngo umuntu agenda atunganye, atekanye, kandi nubwo amahoro. Umubona wa muntu wa mumama arimwe amahoro, atekanye, atuje, burengenga, bugenza bukebuke, bukengenga, subushwatanisha, subuhaniraho. Oya, bukunda kugirwa inama. Ubufise usanga umukenyezi abufise ari umuntu agirwa inama, si wa wundi nyene avuga ngo bazovuga bazocoko. Yaye aragirwa inama, agahanurwa, hanyuma agaca agenda agashira mu ngiro. Imana idufashe cyane. Abafise ubu bwenge ngo n'ubwenge bwuzuye imbabazi, usanga bafise imbabazi. Umukenyezi afise ubu bwenge ntararamangana ibyaha. Oya, nakora n'ibikorwa vy'Imana ibyaha, arihuta kwihana. Kandi abafise bene ubu bwenge n'impuhwe ziraba muri bo. Uku ni kuzomenya umukenyezi canke umwigeme afise ubu bwenge, kandi uyu ni wacabera akamaro abandi. Nibukekeranya, nibugira uburyarya. Uku ni kumenya abafise bene ubu bwenge nta buryarya, bahagarara mu kwizera. Tugira ubwenge buva ku Mana kugira ngo bikunde tuba akamaro ku bandi. Nukuri umukenyezi w'ubwenge arabukimazi ku bandi kabisa.